afise ijwi ryiza kandi n'indirimbo ziwe nawe urazumva nyene ko nizo muri mudi kabisa yani numukobwa yari ko araririmba none uri kurambaza jewe ugacuga umuraba Stacey aguma kwereka ivyo uvuga Stacey aguma kwereka umuhungu akwiye kugenda n'abakobwa banga kurongora abagore banga batatu ubwo bane niho sawa jewe bampaye amahera bakashirira umubumbo ngaha no bamashagura bose no bose no vangatiranya bampaye amahera ariko niyo kumosa yewe mwankuyeyo ni muraba kuntu munsubizayo tugusubije ni tuje muri mudi namwe murabizi ibishashwa byerekeye business uri kumwe na Dodo canke n'indirimbo Stacey nabishobotse nawazojamwe muri iyo ndirimbo azojamwe mvuze ati bishobotse nawazojamwe azojamwe mu biki muri business mu mugambi wo business nawe kakumvugisha business Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry. Buja Flavor chakinya makuru chama kibazana shama vuga muri industry Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuanze dukingurukira Imana. Hama dusubira dukingura bakunzi ba Buja Hit TV. Right now rero ndi hehe ndi ngaha ni nyene novuga n'umwijabe ni kwa anyimagaze ni imbere yanuze Nyamutoyi. Rero ni nje kurondera ni Stacey hamwe na Dodo rero ko rankiganira dore gukora ikiganiro ati ngo twese tuje muri mudi na Stacey dakunire muraza amateka yiwe muri Buja Hit. Rero nashimye rero ko no barondera naronsa makuru yuko bari kumwe Stacey namuhamagaye ndamusaba programme y'ikiganiro ko murazi ko muri no misi Stacey na kiganiro doretse gukora ivyerekeye za party zo gukora bya biganiro nyene tugize imisi dukorana na Alvin nashimye kumurondera Stacey ndamubaze kuno dupanga iyo programme dukora ikiganiro ariko yaciye ambwira yuko ari kumwe na Dodo ngaha nyene mwijabe ariko Stacey ntavyazi ko najenzanye kamera ndi kumwe nande kuri kamera ndi kumwe na Juma Jux professional kuri micro kumwe na Beni keep follow me guys Kisi wakunzi wa Buja TV surprise amakuru yanyu mwebwe ko muhejeje none si vyiza Stacey murashaka kujya mu mamagare vraiment Stacey sio bien si vyiza Stacey bite Dodo ni bono mwe mwamenye gute ko turi ngaha n'urusako twagereje kurondera twabajije abantu bose bari muri mood wavuga abantu bose bari muri mudi bica bigenda gute turabamenye bashaka tubwira ko muri ngaha Stacey bite kwanza nawe Stacey ya Beni biraza neza vraiment we nayo unataka kujifanya wa hatari of VIP biko ikoze poa uko sawa basi nyereka aho nishara basituvugane basi ngira maraza ko mu mwanya tuvugane ndibatse dusabye uruhusha sana we nataka kuniharia Stacey nawe tumba ruhusa Dodo none bibaye ibintu by'ama showbiz nyene Stacey yawe na Stacey tumba ruhusa vraiment samba nyombe ruhusa Stacey ukudusaba uruhusha kugira muzi basi ariko twavuganye se kuri telefone basi oya twavuganye guys Stacey aranyihakanye Stacey na programme dufitanye ko twavuganye braz Stacey bya kweli atwongera Stacey none wambwiye tuze guhura tuvugane kuri vyeke vyakiganiro cyabashina na Alvin ga Stacey none tuvugane dupange programme none twari kuvugana ibyo turavugana n'uyu Stacey yani hivi nirudie nyuma sasa ikala tushafika nikusa Dodo bite kandi Dodo ni bon uri muri mood ou bien kabisa niyo ndi inda kabenze change just Stacey ka benze Stacey ka benze uri mubi none mbaza ko make kabenzi man nagira wari kumurekera kabenze umwereka amateka ya kabenze nzakamwereka arashangaa kibazo jewe changira wenyene Stacey gute wewe na Dodo muri siku mbili Dodo anafanya siku mbili tu hapa kwa BJ afu mshajuana na Dodo aje tu asimesema mimi kwa mama wa interview ngepasha kunitafuta muririmbyi ariko araza gukora ategezwe kumenyana n'abarimvyi kuko abarimvyi twese dufite urukundo tegezwe kumenyana tukayagaya Dodo ni Stacey wewe Stacey kugira Stacey abo mugenzi wawe muri no misi mike gusa aho ujafata mwaka akiri tarusha kwa rafiki ya Stacey mugenzi Beni ngo bwa hatari no ashoko yandonde hugikogwe kanaka canka muronde hugikogwa kanaka sinone nta zindi business zizobandanya indirimbo iheze Stacey zizobandanya business nyabaki business zindi
ubaririmbyi foko gufata kuko urashobora kurondera umuririmbyi uziki ngiye kumurondera ikintu kanaka mfashe ku kintu kanaka ubw'impanuro n'ibindi bindi ni byinshi. Dodo wewe gutembe Stacy umuda mdogo tunao Stacy yanse kunda bivuga ariko umuda mdogo tushakuwa turafikia kena Stacy yaje none harimwe icaha nta gicumuro kirimwe ariko biratangaje Stacy ni Dodo ya birasanzwe wari mu bihugu by'abarabu canke mu bihugu by'abazungu ntimwavugana na Stacy ibintu byani musubire kuzamura bimbaza cyangwa mubimbwira ibintu bihagarare ibiki udashaka Dodo ko tukubaza kuvuga ngo nari ngo mu bihugu by'abarabu abantu ku makomantere baguma banyitukira bande bagutuka none bajya baraza amateka yawe none sinzi bandike muri mood turabe muri commentaire tore ko babishobora ngo binjizayo bose ntegeza kubinjiza muri mood kandi ku nguvu muzoza kujayo mood kandi mwamaze kuja ntimuzi ko mwagiye muri mood mbe mood murazi cyo gisigura ndakibabwira mood ifoko nyene twese twinjiramwo ni indirimbo yanje shasha yari gusohoka la 11 z'uku kwezi ariko le 23 z'uku kwezi zoba ku YouTube channel yanje ni indirimbo Stacy yatubwiye nko murategura mbere indirimbo imeze gute hoho niyo ndirimbo nyene muri mood canke twakubye ko dutegura indirimbo de Miss Fenayo twaburofa miya kukuni danganyishia miya twatavyo nkonda oya sindirimbo Alvin si hari uno musurambona Alvin si mifunda gukenenga urabona Stacy yako rambonera atangwe kunyaka mic imbere ya Dodo naho oya hanone ko no musi tutari muri bijyanye ariko nico isigura ko turi mu ko dutegura indirimbo turashaka ko dutegura ibintu byinshi yego singomba ngoma kabibe byiri indirimbo n'ama projet n'umukobwa mugenzanje yitahura turashobora kuba turapanga gahunda go gukora business nubwa mbere mbonye mwicaye gucye hanyimenyera abakobwa bicaye gucye bari kumwe n'abahungu mwe byagenze gute Stacy abahungu ni obligatoire twicarana n'abahungu producteur basazo bakorera iyo ndirimbo basimukwa muko murasangira ama idea producteur dufite tumusanga mu kazi kiwe mu biro vyiwiwe simaka ko twicarana mu kabare canke hariho hose ego mwashime ko mwicara canke hari undi muntu arishe ngaha muri mwimwe nyene muri mko mu munyewe tu hapa turi babiri nore ko ni icupa bambe ifanta turi babiri twenyine kwase sikugani Stacy unakuwa kunywa soda we je mu isanzwe nywa ifanta hari inzoga urambona nanywa Mohama Alvin ndagukeneye Mohama Ndazago bigerurwa je nyifana we nyifana abakobwa bafite ubushyuhe n'abahungu bafite ubushyuhe Dodo ni Stacy rero Jedbo Stacy tumaze gukorana ibiganiro byinshi Stacy we turabegeranye Jean Fete nkeneye kukubaza ni giki kumbure cyo bacagusunitse kugira ngo mugendane na Stacy cyangwa mukorane indirimbo na Stacy nabyindirimbo turimwo sivyo ariko aravyaza umviriza ndakubwire nawe yavyase nje na Stacy twahuye ngaha dufite ibintu turimo turayaga ama projet y'ama business inzira bamaze kuzugurura urumva twe turi babakobwa tuzi kurondera apana gutegemera ngo umuhungu ya ifoko turondera twe turi mu by'iwacu by'ama projet turimo turayaga business hama umuziki gukora tuzokorana kuko n'umukobwa aririmba neza nanje ijwi ryanje ni good so gukorana tuzokorana umwanya uracahari ariko uno musi twahuye kugira tuvugane ibintu by'akazi cyane muri business yo kumukorera ko Alkes Dan pardon uramuzi Stacy wowe uramuzi wa Alkes Dan nawe tuzi twebwe uyo ninde kuvuze Alkes Dan Stacy yarigeze kuvuga ngo ayiko wari mu rukundo na Alkes Dan na Dodo yarigeze kuvuga ko ari mu rukundo na Alkes Dan right now muricaranye ngaha ntituzibe ko murategura Alkes Dan bangwe tubwire Stacy mbe iki uvuze Alkes Dan kubera ari umu ex wanyu ndagusabye sindi muri mood yo kuvuga nabi kuvuga aho yabivuze nabi nturi muri mood yo kubivuga yo kuvuga nabi apana kubivuga none nishishi kuvuga nabi kuko ikintu cyose uyu numuririmbyi atanguye kuza ni mushasha siko kuki utera umubaza uyu ndumusani uko umwononera akazi kiwiwe siko ahanyuje kumubaza ivyerekeye akazi kiwiwe n'icabazaniye nk'abajournaliste n'abandi baririmbyi apana kumubaza Alkes Dan n'umuririmbyi nawe nuko apana ko tutisureka gushama abantu Stacy kumbureje urambabarira ariko urani vy'umuziki nza kukubaza nta kibazo ko turi muri wa muziki nyene Alkes Dan akora indirimbo no producteur namatwa nsumira rusa kumaze nawe kandi ashobora kugenda mwibaza ngo bafitaniye beef ariko atari uko ugasanga Alkes Dan nuwe karamukorera indirimbo yiwe ntabyo mwomenya rero bifuza abantu muze mureka cyane kuzikuza kuko kubwabo bonyene barazinanye
uno musi umenga ufise umutima mwiza cyane kandi uriko uradusigurira marasi ni juru Yesu Kristo we naho nafise umutima mubi oya ni kukubaza gusa numva umenga uriko uransigurira neza kandi ivyo urambwira ndabitahura neza 100% gusa ni kibazo je nca nibaza Stacy umuntu ababonye gucyanye umuntu aca yibaza tubiri mbe ni muziki muko murategura mbe ni business zimeze gute Dodo yatubwiye yuko ni business na music irashobora kujamwo sivyo Stacy byose birashoboka ntabishoboka baririmbye y'abarundi naho bavuga ngo na rukundo dufise turarufise niko nyene tutarashaka kurugaragaza ariko turafise urukundo siko turafise urukundo baririmbye y'abarundi rero kutubona turi kumwe na Dodo akaba yahisemwe kundondera nk'umuririmbi niko Jojo zina akarondera Shani Queen akorondera nande mu baririmbye bose b'abakobwa rero ntibisa amakosa nagize nabi kumubaza bya Kesdan kuko Kesdan atabarimwe kanigira ntiyamuramuzi kandi indirimba muramuzi uramuzi basi pardon nje ndiko ndakwishura ni ufise miriko ndayikwaka cyangwa ugende umbise ntiyakubiye ko indirimbo agomba gukora ari featuring yakubwiye ko ari yiwe wenyene none wamuke yayikoreye kwande aho yayikoreye hose ni nko nakubwiye atarigira ashaka kuyikorera ndiko ndamwishurira nawe mubazi numvugira jabe nishwera nawe wowe uratinya kuvuga none basi ndirimbo wayikoreye basi reka twote na sisi ko turaharira iyo studio ntashobora kuvuga ariko irahari ni Kesdan basi oya Mbere kitone tokorera kwa Kesdan kandi ari umugenzi wawe numviza ndakubwire ndagusake nusubire kuvuga ibya Kesdan sivyo namwanka Beni namwanka ariko ikintu adashaka ko tumuvugana namwanka uko adashaka kumuvuga ko biterekanye n'akazi kiwiwe arimwo none Stacy none ndakubajije none wewe kandi iyo micro yawe ukuranye ubu niyo ugiye kubibona imyaka uyivugiyeko ubu nigiye kubibona oya kora mbona umengo ngo mbuyishire urayijya neza ndayigutamika bakunze Abuja hit Beni yasaze arukunda mwebwe rero mwani mwamubonye cameraman ni mwebwe bishe sinzi byari mwana twenga ibyari abatwenga kurumwe mvuga ngo Kesdan muramwanga wowe Kesdan mukora mwihakana Kesdan mugenzi wanyu frère journaliste no saba journaliste right now ni Beni sibajya aba journaliste bari hajya ni Beni ariko aravuga ni ariko sibajya abantu umye niko ndabivuga murafise ukuntu umuntu abana bajyanye ni jewe Stacy sibajyanye mari gitumana narahevye gukorana na Beni umwe na Alfine mwebwe kari murandiriza ndaguhagurukira nigiye ugende he mvuze kubera mvuze nuze no nakubwiye nakunze umuntu avuze iki mugahindura ikindi uyu yakubwiye ati ariko arakora umuziki umuproducteur wari we wese yoba ikarakorera ku kazimara umuproducteur we wiravye ni kubera kiba yakurondeye Stacy mana ndumuririmbyi nawe numuririmbyi kazi nawe numuririmbyi kazi kandi Beni none kubera kintu natashimye kurondera Shani kuri ugira akorana izo business akarondera we no nazi ndakubwiye ati bazokorana none izo business ni nyinshi washaka ndabaronderera rimwe bose oya rimwe sha none akarorero maze kubona ibikorwa ari kumwe na Nelly Nati bariko barakorana ibyo gufasha abana Nelly Nati sawa Nelly Nati si umuntu ari nawe ari muri industry y'u Burundi none ko ikiyamuronde ni kwera nawe yabibonye ko arimwo nanze resi cyavuga ngo yandondeye umva samakosa kandi yagize neza Dodo uwo mutima ufise uzobandanye Yes, of course. Ndine gukundana. Udakundanye tuzokundana nande. Ngabara bavuga yuko ngo nta rukundo ruri hagati ya New State. Rurimwo barimbye turakundana kandi cyane. Twarabibonye tugiye gusezera umukuru w'igihugu kuntu twagiye bagiye utugwitugwiste sibijya byatweretse isura itari nziza mu baririmbi. Bandi ariko baririmbye ico barimbye b'abarundi turakundana kandi turakundana cyane Beni. Turakundana cyane ko ndabye ko turakundana gusa aho umuziki wanje ugeze jewe Stacy nkanje Stacy da Queen ndabashimiye abafan banje bose n'abaririmbyi bagenzanje bose vraiment ahangeze sinje ndahigejeje yego uko gukundana umuririmbyi yavuze ikiri ku mutima agacamera nk'utinya Stacy uko no gukundana gwa vya vrai Stacy gutinya gute ivyo mvuze urabitahura uvuze ikintu uvuze ikiri ku mutima uvugishije ukuri hama après barabizi ko nigera nihisha Beni fisi ikintu ku mutima ndakivuga yego ariko abaririmbyi b'abarundi kazi n'abarundi turakundana siko cyambere urabibona n'uyonye ashoko yari hariya muri kiye gihugu yarimwo akabona interview zitandukanye akabona indirimbo zanje akavuga ati reka nujyanye turamukanye kundi baza amaze kuramukanya n'abaririmbyi benshi igihe ashitse ino nanje ndumuririmbyi kazi ko kinanje twandamutse ko ntari umuntu mbega ni umuntu acha yumvira Dodo mbega ini business nyabaki humba nimba atari banga Dodo yo ni private kufungura baro ya bire bitu baro ya bitu gani kumbere tuzobivuga n'undi munsi Dodo ni business imeze
nguo ya nini? Sema ya nguo bana bibe yango ni bisebo. Balo nzi ko bamabalo ari balo y'ibirato, balo y'impuzu. Bari abire bitubenya tuseme imagine sebe dodo. Yabishogoro uri kumva rero dodo ni business imeze gute? Business ni nyinshi tu, ma projet ni menshi, twemwe turayaga ibintu by'akazi by'iwacu nyene. Muzobibona. Rero bazishaka ko tubivuga uyu mwanya. Watu ni wabaya Beni. Turashobora kuvuga ama projet yacu ibintu turimwo ugasanga abantu babikunze bose bakaca binjira mu bintu by'amajaruzi ugasanga birapfuye birahomvye imigambi ihereye mu kiyago. So twebwe dushaka twako mu kiyago ciwacu dupanga akazi kiwacu ka business yacu nivyashika muzobibona. Ariko kuba naje ngaha anye wowe utabizi ariko sinangize nabi. Oya je ibintu by'imivumburo ndabasavye kandi mubihagarike. Ibi bintu by'imivumbaguro jewe n'ukuri by'imivumbaguro tubihagarike none umutwe yawe twavuga ko duhurira ngaha Stacy jewe Stacy turamenyeranye Stacy twavuganye kuri telefone basireka ndabivuga ukuntu vyagenze nabivuze muri presentation mwavyumvise Stacy twaheragiranye ke micro heraba ibinyini byo warangira ibinyini kwabo base ko none nkubu woze heraba reka mvuge ukuntu vyagenze Stacy twavuganye mu gitondo Stacy ndashaka dupange programme dutegure part 5 yashaka iganiro turi kumwe je na wewe na Alvin ari hehe ni none sinzi ko amatugipanije ari so amategura umunsi je na wewe Alvin okay ni tegura umunsi twabwira Alvin sivyo none Alvin ari hehe none ubwa mbere twarazanye na Alvin nariko twakugitegura nawe twagitegura uzanye kamera wari umuvumbuzi wewe nayabwiye ati renza kuza nzanye kamera ariko ntavyazi ariko sinagitanga ikiganiro abantu bari ngaho turagipanga tugipange tubibemere ko n'ubundi basigaye babinsaba inbox narindutse gato hari bishasha ndiko ndategura vyinshi nyene inyuma biruzuye ni kuri kwimana ni full ibishashwa byerekeye business uri kumwe na Dodo canke ni indirimbo Stacy nabishobotse nawe azojamwe muri iyo ndirimbo azojamwe mvuze ati bishobotse nawe azojamwe azojamwe mu biki muri business mu mugambi wo business nawe kakumvugisha business ya nani business numva rero ibijamwo azojamwo umva nitwe tubizi uzobibona none nko journaliste nujejwe urusaku njejwe urusaku ariko urusaku nabaza navuze mwace munyakirira hejuru ndabwira ivya case dani mwace mugomba kumirira rimwe mugenzi wanyu none sirafiki yakora akese n'umugenzi sirafiki kwa case dani yego sasa kwa nini namtaki tumongere kubera iki be sirafiki nkuko twobaza CK ari wana kuri kamera hari oya wewe numbushaka CK ndamuzi uramuzi CK cameraman embese uramuzi CK CK none uramuzi CK nawe ndiba rindira ndakurabira ndabire namusibenisha wewe uratubwira neza no musaba musitsi CK yari ndani muri kamera ubona hari ndani kandi uramukunda CK wewe iyo ariko mukunda CK mukunda CK none nawe ndakwanga oya uradukunda aramukunda gutanduka nishobora kugira ikiganiro Stacy atabajije CK misi yose kweri ki Stacy yes we murabivuga Stacy abantu bandika kuri commentaire hari maze kubaza jewe CK muri commentaire muri commentaire Stacy apana mu kigali kandi bivugira mu kiganiro kuri buzi ko barakora kubona itugira dutanguri ama Beyonce tuzoyabereka twarigeze kwereka Beyonce imwe gusa after interview bariko baratamba Stacy na Alvin ariko ubunye nivyo tuzovuga tuko turategura ikiganiro muzovyumva Stacy nizere ko uzazompindurira ko tunabisema tubibaoneshe muje mwahindutse Bujahid ni new look ni kuhindura nanje mpinduke rero nanje nahindutse ariko ndibaza ngira wambonye nahindutse c'est bien mugaste c'est bon mugabo abantu bagize commentaire je sinabishimye ariko babivuze biziga commentaire kijya geno twaruka gukora bavuze kujya kuntu wari wambaye biki Justin umukameramani wawe nambari we CK nyene naho ndamukunda naciye ndamwanga nta kuntu yobona ukuntu nambaye agakamera gatera zoom neza niko iki nawe wavyambaye kujya kandi ubona ari abahungu haje nari nambaye ijipo kandi yari ndende ubushuhe nari nambaye oya nta bushuhe nari mfise nambaye ijipo ndende gusa ni vya bindi mwebwe mu kamera nk'umukamera ura ndiko mapana ahanye baraza guta zoom ahariho hose pardon ego ni Dodo rero kumbure je ndakubaza mbega igikorwa kizosohoka ryari mba atari banga Dodo igikorwa canje gishasha cari gusohoka tariki 11 zukunyene so nitwagisohoye kubera tumwe dushaka bidahindutse ko twoyisohora iri kumwe na video yayo
ya ubu rero ku mwisho wo ku kwezi nka 23 cyangwa 30 zosohoka Kainzi kako karingia mu ndani. Sisi sawa mbona sikia bro. Micro para kubara pombe. Mimi nakunywa pombe lakini. Mimi niko natoa kainzi mu ndani. Unaona sikia bro nataka kuikunywa. Anakunyaga pombe huyu lakini mbele ya emission anakunywa mafanta. Fanta ndiko nywa fanta. Uri bikiganiro cha mbere natugiriye honyene. Vuga shadow. Ni zosohoka. Haraza kudahwa mu nyuma ariko aranywa ibi. 23 ni kuwa canje gishasha. Kizoja kuri YouTube channel yanje nkabansaba n'ukuri abantu yani dufashanye urumva bagire hajya bya bindi nyene bafyonde hajya ha rouge channel yawe yitwa gute Dodo Burundi ese Dodo Burundi ubu nabimenye Kwaki Dodo Burundi no se umurundi kazi adafite ikibazo cyane mubaza ubunyene ari umuntu yanuye ndakimubaza umukobwa nemera je ndiyemera kwanza jeje nyine wewe wikuyemwo ushaka kunteranya be ndagusabe ntuneranye oya nta nakimwe nibisanzwe bavuga kiri ku mutima nta kibazo kanya kajwi ka Stacy ni noma ariko rero nagerageza pana nyene kuzarorosha nyene akajwi nyene gakaba nyene tumukuremo Stacy kwanza bara muri kumwe Stacy tumukuremo mwumvise abakunzi aba journalist aba oya wewe kubera uri ngaha ni uko nokubaza tumumenyesha makuru wemerewe avuga Beni ivyo tubireke Stacy oya kubera ndabikubwiye raba tubireke ivyo onye Stacy reka Stacy ntari ngaha tumukuremo ubundi muntu uvuga ndamwemera sana si sana bisanzwe tu ariko aririmba fresh Estanish uri Estanish kubera yani numukobwa yari ko araririmba none uri kurambaza jewe ugacugumura Stacy aguma kwereka ivyo uvuga Stacy aguma kwereka ivyo uvuga ari arazivye ngira nshya namubaza rabaje uri kurambaza wakuri kurabaza jewe Beni rabaje none uri mikro ruku Estanish aririmba fresh urumva afise ijwi ryiza kandi n'indirimbo ziwe nawe urazumva nyene ko nizo muri mood kabisa yandika neza kandi arimba zirimo message menshi baravuga yuko ngo arabaririmbyi baririmba gusanga nta ndirimbo mu ndirimbo zabo nta message zirimwe kubgawe abaririmbyi baba bahari kubgawe barahari barahari batari banga ngo abaririmbyi ni bande cyane cyane tugiye kurande rw'abakobwa ego kweli nawo novuga barahari apana umwe canke babi hari abantu Beni bagenda muri studio kuririmba kubera babiryohe yani barabikunda n'abandi bagenda muri studio kuririmba nk'umwuga nk'akazi bagashaka kubigira nk'akazi umuntu rero aririmba bisanzwe n'uririmba nk'akazi baratandukanye yes barahari ni benshi Stacy kumbe cyane ndakubaza nawe ku ruhande rwawe na ukuyemwo Dodo ugakuramwo Estanish ugakuramwo na Stacy ubundi muririmbyi wewe wemera ngamu bakobwa ninde namaze kumuvuga ni kenshi kandi muzose kuza murambaje kiba sigituma ndakikubajije Stacy kandi ndagusaba kandi iyo ntakubaza ndumumenyesha makuru kubera iki ndafise impamvu ndakikubajije ndashavura ugashavuye ko rashaterana ibidaje uyu munsi wageze kugira umuraso raho ndasabye basumbwira uwo muntu Yo mukaba ujya mu kameramani wawe inyuma yantorarije yagutebwo kameramani humiriza mera nk'ugiye gufata umukate kwa Pati mbiriza namaze kumuvuga mureke kungora oya Stacy nakimwe vuga nta nakimwe Stacy kandi ndakumenyera uvuga ukuri kiri ku mutima Becoming queen, becoming queen. Mukama ninde ni Shani Queen yavuze Estanish unayavuze Shani Queen kweri ki Shani Queen Stacy mise so muvuga kubera nuvuga mu legende cyane yambaye hafi cyane gose kandi n'umuntu anyegereye ku mimanuro nk'umuntu ankuri cyane gose kandi n'umuntu navuga ati ko umuririmbyi rero wese afise umuntu amwespira akavuga ati unyaye nanje n'umuntu akunda cyane kuvuga ati kandi kenshi amaze kumva akunda kumbye ko ndirimba nkawe ndabyishimira gose ni nk'amakuru dufise ngo waragize kutubwira ko ndirimbo yashani kuri muzokorana ariko nituramenya umunsi ego hari indirimbo ndimo gukorana na Shani Queen amuzeyibona
imeze gute zuba ari nka queen canke nindi sura nyine turaba queen izo zari ibintu by'aba queen by'abamikazi yes khab ni kibazo je cyamaza Stacy warugiye Stacy ubunyene rindira no rindira kwanza ubunyene no umviriza ubunyene bakuzaniye Alvin Smith nande na Akes Dan bakubwiye ati turamumwe uko biti kofi uko bitande Stacy mbaze kuke baza kwera ikinone kuke no ari nga pardon umukameraman Stacy ko kibazo cyane n'uje turafashanya none kira bibazo byose ndakubaza n'icyo nabitegura none biri mwinyungu abakubita kubera iki ni kibazo umuntu ashobora kuvuga ati kiri ku mutima avuga ati jewe bazanye Alvin canke bazanye Akes Dan ndashobora gutura numwe no kubita tankoreye iko twaranira bakubire jewe bampaye amahera bakashirira umubumbo ngaha no bamashagura bose Alvin Smith kamukubita no bose no vangatiranya bampaye amahera ariko niyo kumosa numva la vache ubise bampaye amahera bakashira ku meza ati ngaba utwe umwe wo kubita nawe bambwira ati bose no bamoshagura bose Stacy wewe cameraman Namusimu cameraman mwaje mwanyiteguriye mwese urazi biratandukanye rega bijye bibazo byose je ntegura sije marabiteguye Stacy barabiyimana vyene nkabitegura navye ngaca baza umuntu nabo mwana kamwe utigizwa kubazwa baza byinshi mukhama hama rero Stacy wewe ninde wo kubita ikofi muri abo babiri kwandi cyambere nk'umujournaliste ufise ubwenge bukwiye neza no banda bakubitiye bakozi ni nkuko yavuze envie yiwe Stacy ni kibazo ndakubwiye ati kumba ntumbaze wo bakubitira iki bagati swati urabakubita canke bigende gute umuntu numwe ro kubita weke taramwe wo kubita kuko bana bahoye iki namwe narakimubona nimwe cyangwa uratinya Alvin uratinya Akes Dan mu kama twavuze ahantu muga nta kibazo basi tuvuge Akes Dan na Fabilove basi no kubita Akes naba ndabivuga uwo kubita de Alvin yari yavuze atinya Alvin atinya Alvin kwiki namutinye nene uvuze ngo Mereka no kubita Akes uravyeme ko kubita Akes mugenzi wawe oya duravyeme nayo mukubitiriki arakubajije mu kubitiriki nari yambaje ngo Akes yari mu ex wanje sawa nari yambuze ati naca nkubita Akes ntazo mu ex wawe none uravyeme ko mukubita ntazo tuzinane bwinshi nane nka Alvin no mukubita mu mwanda muhoyi ndashaka kumubwira cyo rakora na Akes mwibaraba uwe Akes we warambabaje tai sinamakwisha Todo nawe gute Jafite umuduga ahubwo no bagonga bose Botera bose kuna niuliza vitu vya wanaume sana. Mi kwanza mi mpeke shamwa kwa mwanaume. Na kuna niuliza wanaume. Shamwa kwa mwanaume right now ugenda n'abakobwa bagenzi bawe. Twapfuye. Mi peke shamwa mva gwera kuri mind. Mi peke shamwa kwa mwanaume. Afu naona niuletea wanaume. Ai. Kwa mwanamke sasa kwa mwanaume. Kwa mwanaume. Mumbarize ko ari single. Single. Kuva ryari Stacy? Kuva kera. Kuva kera. Right now urahuye n'umuntu bunyene mukanya bunyene urahuye n'umuntu asumye Fabilove kwitama. Stacy wagiriki. Mana naho yo muha ibizi yo kumunwa. Nta kibazo. None kubera iki? Ndagisubiyemo ntiri muri nani yacu cakiganiro cacu c'impanuro ariko ndumva ndabisubiyemo umuhungu n'umwana wundi umukobwa n'umwana wundi kubera ikintu ne basigaye babivuga gutyo Stacy hoho ni inkundo zatitirutse cyane ariko wamba bari hanze muri kiya kiganiro nta kibazo turabivugamo gato ko navyene biri mu impanuro birafasha abantu bakora dukurikira ko ubunye mu nkundo ntiwavuga ngo kumvira bakunda kuvuga mu Giswahili mwanaume mbagishitsi sasa uri umukobwa ufise ubwenge mwana mureka umuhungu acitinge nta kibazo huko ubojije umuhungu kutemberana n'undi umukobwa ni uko uba umwononye ka umutumye sampulsa kubikora ariko byiza wamworohereza mu nyuma aricara akiyumvira akavuga ati bijya bintu ndiko ndakora sibyo wenyine agaturiye kuko umuhungu niwe muntu wa mbere atisubira nakubwiye adasubira inyuma iyo ahevye canke iyo ahemukiye umuntu
mubwira gute ntashobora kwiyumvira ngo nahemutse kandi navuga ati naho rero ebana umukobwa nawe ari binataronka by'umugabo atamwenya ronka umugabo akacaca kuvuga ati reka ndondere nanje ogira iki apana manome mashini bya nibyanyu reka ndondere basi wovuga ati amaye ukunda atangumanya gagura ko hari nabandi bihangana si bose hari nabandi bihangana urugo rwabo ukaguma ari kwakundi nyene Dodo kubwa wivuga kwiki wewe uvuga ati musheri wanje maze kubona yuko amaze kugana nabandi uvuga gute uratekereza cage urapamara ati mini wakwangu ni wakwangu bivana n'urukundo muba mufitaniye urumva kandi bivana n'agaciro aguha yani wanaume wameumbwa tama sivyo wanaume wanatama kuzia wanawake yes sure real kuna tama sisi ashobora kuba akundana na jewe akabona uwundi akamukunda sivyo mugabo je agaciro kiwanje kakaguma ari hajya nyene aho nyene ntaguciriye mu mbabarire ntangonde kwanyiriza hagati ya kutamani na kupenda kwifuza no gukunda okay gukunda ntihajya nyene umuntu muba muri mu rukundo mukundanye rero hama kutamani ni nkuko je no banicaye ngaha hakazi umuntu akambwira ngo ngo Dodo nguri mwiza manake bana nitamani juu haiwezekani uketu yani ntibibaho unakume mtamani yani kivuza ati rero wewe abahungu rero wako natama nawe ntavyuzi nashatse kuvuga ngo bafise tama comtel basi nta muhungu abumbwa n'ikintu kimwe nuko nawe turetse kuvy'umukobwa atoshimishwa n'umukobwa umwe turetse n'ivyo ntashobora gushimisha no musi Dodo araguhaye telefone ejo uraje ndaguhaye imodoka uzobanza kwanza urari misi yanje urare muhire misi 3 uvuga ati Dodo yamaye telefone umuntu yamaye ico ngenderako ejo zose ugende kwa Dodo guhaye indege uvuga ati uyu mukari ate niruje kwa Dodo araguya telefone iyo ni tama kwanza iyo ni tama honyene wamaze kugira nk'umuhungu Jamani wanaume wanatuingilia wadada hawa ndio tuvyemere tubigire gute bamaze kuvyinjiramwe reka nta kibazo tuzomagara Alvin kumbere atuvugire ku ruhande rw'abahungu nta kibazo amaduso ziri kiganiro Stacy ndagusavye rero we na Dodo mubazanye ibibazo Dodo ubaza ibibazo bibiri Stacy yabaza ibibazo bibiri Dodo turamaye nta kibazo ariko barakubaza ntaje Dodo ndamubaye nta kibazo ngeno vivyo ndakubaza Stacy ndakubaza iki ni giki ukunda mu buzima bwawe bwose yani kuri iyi si ikintu uvuga ati jewe ikintu ndagikunda bibiri ndakunda gutwenga kindi naco ndakunda abana Stacy uzokuba kajyari muhaba je ndacara umwana Ben ndacara umwana muto ntiharagera ko nimviza atanguye kuza honye yo izi simviwe ni tentire zitandukanye imvi na tentire ini tentire hama je sindegera kubaka je ndacara umwana muto Twitter ayo mu Twitter umnefa umwana wo muhira umwana wo kwa mama umwana wo mu bihe bya corona ese si ubaze bibiri nawe nyene hari ne micro sinzi na gufata micro baya oya we nawe okay temwangu sasa huyu wayambajije ibibazo je sindaramumenyereye cyangwa mnavuga ati ndamenye okay Dodo Burundi ni giki kintu uje guhindura mu muziki w'u Burundi kumuririmvyikazi uje neza so icambere kwanza nawe uri muri entertainment urabibona umuziki ndundi kuri umwanya ntabwo urashika ku rwego rwo hejuru gose ariko aho ugeze ubu ni neza urumva je no banje kongereza je
je no banje kongereza nyene bijya nyene vyahinda mwe mwana amaze kubihindura deja yes nje kubatwara myinjire mwese muri mood cha kabiri ngenimvire man dodo yanka iki ndangu umushiro wanje kwa mvanga ndamwishuri n'ishure kandi dodo bihangana uracari mu rugendo ntiturashika Dabajaja yasohoye indirimbo nawe nyene ndamuhaye pole sana nawe nyene kuhemuka muka mama nawe kuramuhemukira ariko nivyo turimwo nyene sinzi ko tuzobivamwo rero iyo nyishuye tuyikure muri liste kandi amazi ikindi uko guhemuka aracyahemukwa nubu kwandi uracabandanya guhemukwa dodo kandi uvyitege yicaranye n'uwundi ariko araguhemukira umusheri wa dodo ariko araguhemukira okay oya noca mpwera ni mundeke noca ocha biyahura pore sana okay ikindi naco nakubwira kibazo cyaye no kumana mazana ngikikana mengo dodo wankande nko muri mubiki muri entertainment wankande umuntu wankande abo muririmbyi abo umuntu wasana jewe kwanza jewe nta muntu no muntu maze kumenya ko yoba nyanka wewe ndamwereka ni tantam nakwiyumvira wankande tantam je nta muntu nanka vraiment je ndumwana mwiza ndakundana n'unyanka ndabimuhisha ko ndabizi ntaguma ndamutwengera uko nyene ariko biri ku mutima wanje ndaka abantu bingi agiye amaniga manigazi aratubesherere dodo aradushize mu kibiriti tumureke ntacu dodo ufise abaxe bangahe umwe ufise abaxe bangahe umwe akaravuga ngo umwe nawe usanga ndimwo ngo umwe umwexe wiwe kazi karizi bien usanga naje ndimwo akavuga ngo umwe akaradushyira mu kibiriti umudemo nambaje gutya tumufuta akaratubesha ego hamico no heze ndamuhanura naje nkuko naje bampanuye ni uri kurayikurikira hirise sigera gumye gutya aho mandishe mikro nambabonye ko tanyanariye nga okay kumenya kubana neza n'abantu kwakira byose ukuranyumviriza wa mukobwa ukuramu umukangamira simanuro kwe uramusaranyica banda kumenyera kwakira byose uzohora na byinshi zabiciyemo uzohora na byinshi naho naraca muri byinshi uzomenyana na byinshi harageze nanje ahantu ntangura kuvuga ati ndabivuyemwo ariko ni kubw'umugenda gusa urahura na byinshi abantu bagutuka bakubwira ati turabizi n'abandi bakubwira ati ntabyuzi me uzobandanya akazi ikintu cyose n'urugendo nka kugenda nakubwiye ati mu rukundo n'urugendo rero izo nizo mpanuro ndaguhaye hama umenyere kubaha abagukuriye twese kandi ukiyegereza nk'abaririmbyi bandi badukuriye twese nivyo dukora ya nico cyonyene hama nibagiye kandi ndakuvugija kuri Dodo Burundi maniga baje kugira subscribe ya ni kibazo nshaka ko mwishurira hamwe ni Dodo nkunze kubibona ku commentaire twagiranye ikiganiro na Stacy cyangwa Stacy yagiranye n'indi kinyamakuru na Dodo izo commentaire barazimushiriyeko ati ngo izo TV ya umviriza ni commentaire meze gute gumikunda kwigaruka kwina kwirepeta ni commentaire vuga ati ngo izo TV online guma muja ko mugwa muboneka ko zirababesha sinzi tubabesha gute ndasabye mu nyishure ni mwe mukunze kuboneka canke hari abandi baboneka cyane Stacy kubgawe turababesha Mbona abantu babafana kenshi bakunze kwandika ku commentaire kandi bakunze no kubivugana n'abandi benshi muri entertainment bakunze kubivuga ngo umuntu akunze kuja ku ma TV online kenshi ngo twebwe ma TV online turakunze kubabesha mwebwe sinzi rero ko tuntu tubabesha Stacy sinzi ko mwotanga umuco ibindi binyamakuru ntavyo nzi ariko ico ndi coco mwe ama TV online mwe mudufasha cyane kuruta navuga ati ibindi byose byo tumenyekanisha umuziki nkanje Stacy natangiye kumenyekana izi TV online Buja Hits cyane gose none natanga kumenya baramenya nka Stacy Da Queen nabatari bazi ko ndumuririmbyi bagiye baramenya buke nivyo nyene ndabishimira Buja Hits mwaranyitayeho
ubu baranzi nka Stacy the Queen nka jewe ukondi kandi ndashimira n'umuziki wanje kugenda utera imbere gatoya hamje nabyo ntabyo nzi kwera kuko ico mbona cyo muragerageza nyene kutwitaho ego dodo sinzi nka wovuga guti turababesha canke oya ni mutubesha kubera umuziki no kwidandaza urumva so umuntu umaze kwinjira mu bintu byo kuririmba ukavuga ati je ngiye kuba umusani ngiye kuririmba ilifo ko wiyagurira akarere wenyene kubera mwebwe mukora ku TV online hari ibintu byinshi mudufashako yani muradufasha gose ro nka jewe maze kuronka message y'abantu benshi ego hari habantuka hariho abatanuka nguje nabi ngugiziki sinje nabi guko nje kwinjira muri kariyeri y'umuziki kugira none ujya muntu amenye na ya TV nyene urumva byo kuvuga rero ngo muratubuhenda ngo muragira iki twe turazi ibyo turimwo guko ni turi abana Jayce bakunzi ba Buja TV barakubwira yuko ngo agaho ngo akaryoshe ni gahora mwitamo ngo ndabibabwira ariko ntaco tuzobarondera ubundi tuvugana ibindi ivyerekeye n'ibikorwa byabo ibindi bishasha byindi byishi ibindi vyiza bindi navya bindi wewe utazi ibindi on the mic yari Benny behind the camera yari Jux subscribe kwa Stacy the Queen murabe indirimbo yanje shasha metse gushirako ya Hello na n'umugenzi wanje ari ngaha anye Dodo Burundi ni mwagena yego kugira indirimbo yiwe shasha ni amara kujako mwese muzoyibone nimba muraba gusa interview akora none n'umuririmbyi mwumvize ingene aririmba mumubwire ico mumuterereye mumubwire uko ashobora kwihindura canke mubwire tarashoboye ico nico novuga cyo n'ikindi naco Stacy acapella urumva Beni n'ikindi naco dukora melody tuje muri budi tuje muri muti ararere uko nyene ndirimbo yanje vraiment nishasha oya nta byashaka sinda batera uburoho akora mukunda nanje sinaririmbye Nima kweri none umubazi ivyerekeye undi muririmbyi wanse ko ndamazi vya Case danzanye vya Stacy Jackie no ndamubwira tugira akapera ya mwanje naje mwanya nkiye vyanzenya vya burya Case dan reka reka nawe akapera pana mbwa yundi muririmbyi okay nene naturirimbire basi ndabarimbire iki nimbagiri ya nzenya ya Estanishe acagira ni ya Case Sheri wenu tena Mungu wa Muhammad no mwaka ikiganiro gihere Beni basi Case na urafasi kyanoze ikiganiro gihere basi indirimbo ya Case twe dukeneye utuyimba indirimbo mwankuyeyo Tenda batu bashaka Akese yagize ikibasha Akese yagize njya yandi oyaje naco yangize vraiment nta na kimwe kabisa Leo yakugize ikiste Chona na kimwe yavuze ngura n'umugenzi kuvya gukorera ko babaje ngo mukubita ikofi wabitubwiye nta na kimwe we nawe yakugize je naco yangize nta na kimwe yatugize yaba namba naho nyene ya kitu ugena muririmbyi ugena muri badufata mu makanga akadusuguma batu urajande ku mugabo pardon mura kuimba ya Bifese ya Fabio funa imba ya Case Master Gonzira uko nyene ndavinihere none tugiye no bajinga tuzosubira rero inshallah imari bikunze on the mic yari Benny behind the camera Juma Jux niwagire kugira subscribe ariko turabona yuko Dodo yavuye muri mood tuzosubira ubundi agiye muri mood rero ngira usubire yasabwe ikido mwankuyeyo ni murabukuna umunsi ubizayo tugusubije ni tuje muri mood namwe murabizi Chaka Stacy niwe yakudecevoir ndakwisabye Benisho ndakwisabye umbabarire Ndetse kudecevoir abantu wewe inde wewe kudecevoir naonde yo naramuchiti ndose nambye mi peke nshakwa nishamo ko mwanaume maniga hapo Stacy yabonye interview arayikunda cyane avuga ati je Dodo ndamukunda cyane kabanda yaje ndawe se umuntu namukoreye na challenge byose ni boni mwake byose namukoreye na challenge Lobdoni kuri TikTok bararakubona ngo hajya ngo umuhungu bakwiye kurongora abagabo banga batatu ndahinduye ni bane umuhungu akwiye kugenda n'abakobwa banga umuhungu kugenda n'abakobwa banga
umuhungu akwiye kugenda n'abakobwa bangahe? umukobwa Umuhungu akwiye kugenda n'abakobwa bangahe? kurongora Kurongora abagore bangahe? batatu ubwo bane niho sawa